Kwigenekezo rya 30 ruhesha no mwaka ku murwa mukuru wa politiki Gitega, inama nkenguzamateka yarasozereye ibikorwa vy'isasa risanzwe ryandamukiza umwaka wa 2020. Mwijambo ryashikirijwe na nyakubahwa Reverend Kuriyo arongoye urwo rwego, yabanje kumenyesha ko mu kiringo c'isasa risanzwe ryandamukiza imirimo bashinzwe yahuye n'ibihe bidasanzwe vy'umubabaro n'ivy'umunezero. Muri iki kiringo c'isasa risanzwe ryandamukiza imirimo dusanzwe kurangura yarahuye n'ibihe bidasanzwe, bimwe by'umubabaro ibindi by'umunezero. Twarababajwe n'uko giturumbuka wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'icyubahiro Petero Nkurunziza, intwari ibushitse, indongozi y'akarorero yarangwa no kwitangira igihugu, gukunda no kwikundisha abenegihugu. Nagire ndabasabe muhaguruke dufata akanya mu gacerere k'iyo ntwari twavuze dutanga. Nk'uko nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu General Major Barista Ndayishimiye yabitangaje ibintu bya 18 ruheshi umwaka wa 2020 igihe reka aribikwa amabanga y'urongoye igihugu cyacu, yavuze ati Nkurunziza Petero tuzokwama tukwibuka nk'umugabo w'ijunja n'ijambo, intwari ku rugamba rwo guharanira gutsimbataza amahoro mu Burundi no mu makungu no gutsimbataza intahe no kwikukira. Adusigiye Burundi nk'igihugu cyasezeye gusegerereza no gutega amashi ayavuta, igihugu cyashinze icumu mu mashinga, iteka yateye Burundi tworirata gutwirirako ukongera bakadukerako. Dusaba Imana n'inkomezi idushoboze kwihangana, tugume dufatanye mu nda, dushishikare ibikorwa by'iterambere nk'uko atahengeshanya kubiduhamagarira no kubiduhera akarorero keza. Nyakubahwa Kuriyo yaribukije ko muri rino sasa risanzwe inama nkenguzamateka yasozereye ryaranzwe n'ibihe vy'amatora abarundi baherukamwo, kandi ko akenguruka ingene ayo matora yaranzwe n'umutekano ushimishije, acaboneraho akaryo ko gukeza abarundi ku nyifato nziza yabaranze. Muri rino sasa risanzwe turamutse dusozera, twaritavye amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka n'ay'abagize inama ya komine kwa 20 Rusama umwaka wa 2020. Turakenguruka ingene amatora yagenze, amatora yaranzwe n'umutekano n'umwidegemvyo. Tuboneye akaryo kukongera gukeza abarundi kunyifate baranze muri ayo matora. Turakeje kandi nabo bose bizigiwe n'abenegihugu muri ayo matora. Mwijanye n'integuro z'amabwirizwa zemejwe n'inama nkenguzamateka mu kiringo c'isasa ryandamukiza, umukuru w'urwo rwego yamenyesheje ko hizwe hongera hemezwa integuro z'amabwirizwa 13 ku nteguro 21 leta yari yarungitse, akaba azishikiriza mu rurimi rw'igifaransa. Muri iri sasa risanzwe ryandamukiza turamutse dusozera icese, twararanguye ibikorwa bitari bike. Twubahirije ingingo y'ijana na 63 y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, twaremeje integuro z'amabwirizwa 13 ku nteguro 21 leta yari yaturungikiye. Izo nazo nizi zikurikira: analyse et adoption du rapport de la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale et du Sénat sur le projet de loi organique portant fixation du régime des indemnités du président de la République, du vice-président de la République, du premier ministre et des autres membres du gouvernement, ainsi que le régime des incompatibilités et de sécurité sociale. Kabiri, projet de loi portant ratification par le République du Burundi de l'accord révisé portant création du Fonds de solidarité africain signé à Niamey au Niger le 20 décembre 2008. Projet de loi portant ratification par le République du Burundi de l'accord de plan additionnel entre la République du Burundi et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique relatif au projet de réhabilitation de la route multinationale Burundi-Rwanda, tronçon
1 Bujumbura Nyamitanga, dédoublement du tronçon du rond-point Chanika à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura, signé à Washington en avril 2019. Projet de loi portant ratification par le Burundi de l'accord de pré-additionnel de financement numéro 13/758 de la République du Burundi et le Fonds saoudien de développement relatif au projet de réhabilitation de la route multinationale Burundi-Rwanda, tronçon 1 Bujumbura Nyamitanga, dédoublement du tronçon du rond-point Chanik à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura, signé à Bujumbura le 17 décembre 2019. 5. Le projet de loi portant réglementation de l'exercice de la pharmacie et des médicaments à l'usage humain. 6. Projet de loi portant cadre organique de la protection sociale au Burundi. 7. Projet de loi portant fixation du budget général de la République du Burundi, exercice 2021. 8. Projet de loi portant ratification par le République du Burundi de l'accord d'ordre numéro 25670 d'un montant de 100 millions de dollars américains entre la République du Burundi et la Banque mondiale, Association internationale de développement, relatif au financement du projet énergie solaire Soleil Nyakiriza dans les communes rurales du Burundi, signé à Bujumbura en date du 5 mars 2020. 9. Projet de loi portant ratification par le du Burundi de l'accord pour l'élimination de la double imposition et la prévention de l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu entre le gouvernement de la République du Burundi, du Kenya, du Rwanda et de la République de Tanzanie. 10. Projet de loi portant ratification par le du Burundi de l'accord de financement numéro D5620 pour le projet de développement communautaire intégré au Burundi, PRODECI, Turikumwe, signé à Bujumbura en date du 5 mars 2020, d'un montant de 43 400 000 DTS entre la République du Burundi et l'Association internationale de développement. 11. Projet de loi portant cadre général des fonctionnaires des ordres professionnels du Burundi. 12. Projet de loi portant révision de la loi numéro 1/02 17 janvier 2014 portant Code des assurances au Burundi. Et enfin, 13. Le projet de loi portant ratification par du Burundi de l'accord de financement IDA D616-BI entre la République du Burundi et l'Association internationale de développement en faveur du projet de préparation et de riposte au Covid-19 au Burundi, signé à Bujumbura le 14 avril 2020. Ku vyerekeye ibindi vyaranguwe mu makomine no mu ntara z'igihugu, nyakubahwa Reverend Kuriyo yashikirije ko yasozereye ingendo zigira gatatu mu makomine atandukanye. Izo ngendo zikaba zari izo guhimiriza abenegihugu guhindura ingendo kugira bateze imbere ingo zabo n'igihugu cabibarutse hamwe no kwitegurira neza amatora. Yavuze kandi ko yitavye ibindi bikorwa bitandukanye n'iminsi mikuru. Twisunze ingingo ya 92 bw'izo shingiro rya Repubulika y'u Burundi, twaremeje tubisabwe n'icibero mukuru w'igihugu igenwa gicegera c'umukuru w'igihugu n'igenwa ry'umushikiranganje wa mbere wa Repubulika y'u Burundi. Mu makomine no mu ntara z'igihugu twarasozereye ingendo zigira gatatu mu makomine atandukanye, aho twari tugize iminsi duhimiriza bene gihugu ngo bahindura ingendo bateze imbere ingo zabo n'igihugu cabibarutse. Muri izo ngendo twarahimirije bene gihugu kugira ngo bitegurire bongere bitabe amatora meza kandi atekanye yatunganijwe kugira rya 20 Rusama umwaka wa 2020. Twaritavye ibikorwa byo kwibuka imyaka 26 yari irangiye nyene icubahiro Cyprien Ntaryamira yahoze arongoye Burundi yaramaze yitavye Imana. Kwigenekerezo rya 24 Rusama twarifadikanije n'abagize idini ry'Abasilamu mu guhimbaza umunsi mukuru uheraheza amafungo matagatifu bari bamazemwo ukwezi. Ibikorwa bikaba byabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Kwigenekerezo rya 18 Ruheshi twaritavye ibikorwa byo kwimika umukuru w'igihugu nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye. Turashima ko ibirori by'uwo munsi byabereye ku mugwa mukuru wa politike, icyo naco ko ari kimenyetso cy'uko Gitega yabaye umugwa mukuru koko wa politike. Kwigenekerezo rya 24 Ruheshi umwaka wa 2020 twaritavye ibikorwa by'icegera cy'umukuru w'igihugu
eka mbere n'umushikiranganje wa mbere barahira imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, eka mbere umushikiranganje wa mbere akaba yarahiye mbere n'imbere y'inama nshingamateka n'abakenguzamateka. Igenekerezo rya 2026 twaritavye ibirori byo gushingurana iteka uwo twabuze tutanse wahoze arongoye igihugu cacu nyene cyubahiro Petero Nkurunziza. Kwigenekerezo rya 30 ruheshi uyu mwaka twitavye ibikorwa vyaho leta y'u Burundi yariramutse irahira imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu n'imbere y'inama nshingamateka n'abakenguzamateka. Mu byo bagiye kurangura mu buruhuko bwatanguye, umukuru n'abakenguzamateka yamenyesheje ko bazotegura icegeranyo c'ivyaranguwe n'urwo rwego mu myaka 5 irangiye. Ico cegeranyo kikazoba kirimwo cane ivyaranguwe hagati mu gihugu no mu makungu, integuro z'amabwirizwa zemejwe, ivyaranguwe n'imirwi yamaho n'idasanzwe n'ibindi. Muri buno buruhuko dutanguye uno musi tuzotegura icegeranyo c'ivyaranguwe muri no myaka 5 dusozera mu kwezi kwa Myandagara. Ico cegeranyo kizoba kirimwo na cane ivyaranguwe n'abagize ibiro by'inama nkenguzamateka hagati mu gihugu no hanze y'igihugu. Amabwirizwa y'inama nkenguzamateka yemeje, ibikorwa vyaranguwe n'imigwi yamaho y'inama nkenguzamateka, ibikorwa vyaranguwe n'imigwi idasanzwe y'inama nkenguzamateka, ivyaranguwe mu ntumbero yo gucungera imirimo ya leta biciye mu bibazo bibazwa abashikiranganje, ivyo twari twifuje gushikako ariko bikaba bitakunze biturutse ku mva zinyuranye. Aha tuzoba rero duteguriye inzira nziza abazoba baje kudukorera mu ngata bashikire ku kivi giteguwe neza. Kuva ku igenekerezo ya 2022 gushika ku igenekerezo ya 2025 mu Kakaro uno mwaka wa 2020 tuzoringaniza igikorwa c'umwihero w'abakenguzamateka uzobera ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi.